urakaza neza kuri Sowa Story, iwabo w'amateka, ibigezweho n'ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe babinyanyagiriza babinyegejwe bose. Amateka ni Mariya. Ese Mariya yaravyaye abandi bana batandukanye na Yesu? Mariya yarigeze aba umubikira? Kuki ababikira b'uyu munsi batavyara kandi Mariya bizwi ko yavyaye uwitwa Yesu? Ese kuvyukuri Mariya yoba yariswe Bikira Mariya kubera yuko ijambo Bikira Mariya bisobanura ngo isugi Mariya? None Mariya yarabaye isugi Mariya inyuma yo kuvyara Yesu ku buryo bw'uko abantu bamukurikira bakanka kuvyara? Reka tubisesengure. Mariya yamaze imyaka ingahe? Kuvyukuri Mariya yoba yarabanye na Yosefu baravyara abandi bana? Mariya ni mwene nde? Reka tubisesengure. Imbere ya vyose mbanze ndagusabe ufyonde ukajambo kanje ko sabone ugire subscribe nyimba utaranayikora. Sowa Story murakaza neza. Mariya ni mwene Imurani, nivyo wavyumvishije neza. Umuvyeyi yavyaye Mariya bamwita Imurani canke se Amurani. Mbibutse yuko amateka ya Mariya abavyeyi aho yavukiye ivyo muri Bibiriya nta ushobora kubisanga bitewe nuko igitabo ca Bibiriya ivyo nticigeze kubivuga. Mariya yavukiye mu gihugu ca Palestine, nivyo wavyumvishije neza. Mariya yavukiye muri Palestina, abaye inkumi akobwa n'umusore yitwa Yosefu. Uwo musore yitwa Yosefu yaramukoye kugira ngo amurongore babane nk'umugabo n'umugore. Nivyo wavyumvishije neza. Uwitwa Yosefu yarakoye Mariya, ariko igihe yaramaze gukwa Mariya kugira ngo amurongore, Mariya yaje kubonekerwa nk'uko bigaragara mu bitabo byose nyobokamana yaba Korani na Bibiriya. Kubasoma igitabo ca Bibiriya vyanditswe mu gitabo ca Matayo ikigabane ca 2 uhereye ku murongo waho wa 13 niho havuga ingene umumarayika Gaburiyeli yabonekeye Mariya. Nayo kubasoma igitabo ca Korani vyanditswe muri Korani ikigabane ca 3 ku murongo wa 45 niho havuga ingene Mariya yabonekewe n'umumarayika Gaburiyeli. Uwo mumarayika Gaburiyeli yabwiye Mariya yuko agiye gusama inda kandi yonda akazoyivyaramo umuhungu, maze uwo muhungu akazomwita Yesu. Niko bimeze haba muri Bibiriya haba muri Korani. Mbibutse yuko kubasoma Korani ni kigabane ca 3 ku murongo wa 45, nayo kubasoma Bibiriya ni Matayo ikigabane ca 2 ku murongo wa 13. Nivyo wavyumvishije neza. Uyu mumarayika yabwiye Mariya yuko azovyara Yesu, ariko ivyo sivyo vyatuzinduye. Ese Mariya yaravyaye abandi bana? Dr. Marius ati Bibiriya iratubesha, nta bandi bana Mariya yigeze avyara. Kubera iki Dr. Marius avuze yuko Bibiriya itubeshe atabandi imana Mariya yigeze avyara? Ni kubera yuko Bibiriya igaragaza yuko Mariya yavyaye abandi bana. Ukwibaza ati vyanditse hehe? Kubasoma Bibiriya iyo basomye Matayo ikigabane ca 13 ku murongo wa 54 haravuga ukugukurikira. Aja mu ntara yiwabo yigishiriza mu sinagogi yabo, bituma batangara batuba ubwenge n'ivyo bitangaza. Mbega yabikuye hehe? Mbega si wa mwana w'umubaji nyina ntiyitwa Mariya? Kandi abavukana nawe si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda? Bashiki biwe ntibari iwacu bose? None ivyo vyose yabikuye hehe? Nivyo wavyumvishije neza. Bibiriya igaragaje abana bavukana na Yesu bavyawe na Mariya. Umwe muri bo ngo bamwita Yakobo, uwa kabiri akitwa Yosefu, uwa gatatu akitwa Simiyoni, uwa kane akitwa Yuda. Bibiriya igaragaza yuko Mariya yavyaye abahungu 5: uwitwa Yesu, uwitwa Yosefu, uwitwa Yakobo, uwitwa Simoni n'uwitwa Yuda. Ivyo byanditse muri Matayo ikigabane ca 13 ku murongo wa 54. Nivyo wavyumvishije neza. Niyo mpamvu Dr. Marius kuva mu gihugu c'Ubudage ati Bibiriya yaratubeshe, nta bandi bana Mariya yigeze avyara. Ariko abayisilamu ibi ntavyo bemera. Ntabwo abayisilamu bemera yuko Mariya yoba yarigeze avyara abandi bana. Ubwo rero Mariya amateka amuvuga ko ibintu byinshi. Uyu munsi abemerera imyemere ishingiye kwishengero ry'abaromani canke se abakatolika muri rusangi bizera yuko Mariya yagiyemwijuru adapfuye. Ariko ntabwo abanyamateka bavyemera kubera yuko ntabwo ari byo. Bibiriya ntiyigeze ivuga yuko Mariya yagiye mu ijuru adapfuye. Si nivyo gusa, mu gihugu ca Palestina bagaragaza imva yahambwemwo Mariya nyina wa Yesu. Ivyo bikagaragaza yuko Mariya atagiye mu ijuru adapfuye nkuko bamwe babigaragaza, ndetse bagashiraho n'umunsi mukuru wahariwe ukugenda kwiye mu ijuru adapfuye. Kubw'ivyo Mariya ntabwo yagiye mu ijuru adapfuye. Nawe uri kuranyumviriza ntawe urigera ubisoma muri Bibiriya. Nivyo wavyumvishije neza. Hari abafise umunsi mukuru bita iyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya.
ubwo nawe ushobora gusanga uri mu bawuhimbaje canke uri mu babuhimbaza. Ariko mbanze nkwibagize, hari ahantu muri Bibiriya wari wigera usoma havuga ngo Mariya yagiyemwijuru adapfuye. Ku vy'ukuri iyo nyandiko ntayihari, ntayo urigera usoma, usivye gukurikira ishaka gusa. Ariko muri Bibiriya nta namwe vyanditse. Nivyo wavyumvishije neza. Mariya rero imva yiwe iri mu gihugu ca Palestina, ntabwo yagiyemwijuru adapfuye. Kandi nubwo Bibiriya ivuga yuko Mariya yavyaye abandi bana, ntabwo amateka agaragaza yuko abo bana Bibiriya ivuga muri Matayo 13:4 bavyawe na Mariya. Wo kwibaza ati none ko hariho abitwa babikira bavuga yuko bihebeye Imana bakareka kuvyara, ku vy'ukuri bakurikiye Mariya. Nubundi Dr. Marius avuga ati habe na gatoya aba ntabwo bakurikiye Mariya, ati kubera yuko Mariya yaravyaye, ati ndetse kutavyara kuba ruguhonyanga amabwirizwa y'Imana canke se vy'Imana yategetse. Nivyo wavyumvishije neza. Mu gitabo c'itanguriro ikigabane ca 2 ku murongo wa 24 haravuga hati nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe bose. Imana yavuze yuko umuhungu azosiga se, umukobwa asiga se na nyina, bose baje kubaka ugwabo babane n'uwo bashimanye akaramata. Ubwo bivuze ngo wewe uvuze ngo sinzovyara uri umuhungu canke ukaba uri umukobwa ukavuga ati jengiye kuba umubikira ntago nzovyara, nuko utemera Bibiriya. Kubera ko kubemera Bibiriya ivuga ati nico gituma umuntu azosiga se agasiga nyina akabana n'umugore wiwe akaramata. Ese Imana yari igeze ivangura ikavuga ati habeho abantu batavyara mu bahungu no mu bakobwa? Ku vy'ukuri iyo nyandiko nta na hamwe iri muri Bibiriya. Abavuga yuko batavyara mu bahungu bakitwa abapatiri, abasenyeri, n'abandi mu bakobwa bakitwa ababikira, bisunga inyandiko aho Yesu yavuga ngo umuntu ngo agomba kuzoragwa ubwami ngo naze nahebe umuryango aze ankurikire. Mugiye bavuze guheba umuryango ntiba bavuze guheba kuvyara. Aho Yesu ariko ayibwira barabigishwa biwe, yari karabwira ati nimutandukane n'imiryango yanyu muze munkurikire tugende twigishe. Mugabo ntiyari ababwiye ngo nimureke kuvyara. Nigituma atarababwiye ngo nimureke kuvyara mu bakurikiye Yesu ico gihe bose bari bafise abagore. Nivyo wavyumvishije neza. Petero ari mu bakurikiye Yesu, ariko Petero yari afise umuryango. Yakobo ari mu bakurikiye Yesu, ariko Yakobo yari afise umuryango. Eka na Simoni, eka na Yuda, aba bose bakurikiye Yesu uko ari 12 bose bari bafise imiryango, bari bafise abagore, abandi bari bafise abagabo. Nivyo wavyumvishije neza. None se ko mu gitabo c'itanguriro ikigabane ca mbere ku murongo wa 28 havuga hati maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka. Kubera iki Imana yasavye abantu kurondoka hakabaho abandi bavuga bati twebwe ntituzorondoka ndetse n'ivyo kuvyatu abihevye kugira twiyegurira Imana? Ku vy'ukuri umuntu kugira ngo yegurire Imana bimusaba kubanza kureka kuvyara? Ntabwo ariko bimeze. Kubera yuko Aburahamu yiyeguriye Imana yari yaravyaye. Wavyumvishije neza. Mariya nawe yiyeguriye Imana nawe yaravyaye. Yavyaye nde? Yavyaye Yesu. Bibiriya yoyo yagaragaje ko Mariya yavyaye n'abandi bana, ariko ntabwo ari ivyo kuri, amateka ntabwo avyemera. So wa story murakaza neza, mugire subscribe mukomeze mwumvirize ibindi bitangaje mu mateka, mwanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe, binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe. Ndabakunda, mugire subscribe. Hasta la victoria siempre.